amagara amahoro ndetse n'amafaranga nibyo twifuriza mu mwese mwandanye kurikana ibiganiro cyo kumunesha kure yacu ariko kandi ina yanyu ya Look Media twayikaze mu ganiro cy'ingino ca Look Sports cyo kuno munsi wa mbere igenekerezo rya 27 ndamukiza umwaka wa 2026 muri studio za Look Media ni Boris Ngabire Jure ariko kandi sindije nyine nko muri kumurabibona ndi kumwe na mugenzanje Aigle Noir ndongozi ndakuramukije naje ndakuramukije wagize weekend ni nziza weekend yagenze neza haba mu buzima busanzwe twaba tuvuga mu buzima busanzwe mu buzima n'ubwango bw'akazi n'ibindi weekend yari imeze neza mu nzira zose mu nkino hari inkino zimeze neza ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana mu mupira w'amaguru mu mupira w'amaboko basketball mu Burundi canke ku mugana wa urumva ko vyari ibintu weekend ngo nta karuko harongo utari ko araba inkino zari mu Burundi uri kuraraba inkino zo ku mugana wa Burayi urumva ko yari weekend imeze neza muri rusange nuko ni iganiro cyacu cuno munsi tuzakwa turabira hamwe ariko aravugwa no mu gice cy'Uburundi na cyane turazakwa duhera muri AB hari urukino rukomeye cyane hagati y'umugwa DYNAMO ndetse na URUNANI BBC byaje ko birangira ari ku ntsinzi y'umugwa URUNANI nova ko rwa rukino rwaje kuba agorohera cyane navuga umugwa URUNANI nubwo byaje ko birangira navuga difference y'amanota idasa nuko ari nini cyane ariko kandi turazakwa twinjira indani mu rukino turabe ibyaje ko biba haje no kuba abana navuga ibisanzwe bimenyerewe hano mu gice cy'Uburundi imvura iraza kuba navuga ihagarika urukino inarucereza no kuvuga turazakwa twinjira muri indani mu rukino turabe uko ibyo byifashe ariko kandi siguro urukino rwonyine rwariko raba no musi kiretse umugwa remesha ndetse na rezipo zitarakwiza inkino zose zisabwa zitarakina june 11 kuri 11 iyindi migi yose yamaze kuba irangiza turaza kuba turaba kuri classement provisoire uno musi umuguru nani imashi 11 kuri 11 no kuvuga ko ni sans défaite kabisa ariko kandi turaza kuba tuva hano mu gice turaza kuba tuva muri basketball tuje muri football turabe uko ibintu byari byifashe tuvuga ku munsi wa gatandatu Aigle Noir iraza kuberekera n'umugwa Vision Football Club ariko kandi ni Aigle Noir itarigera itsindwa urukino na rumwe nuvuga yuko yagombe irangize saison ko isigaje match imwe yonyene yagombe irangize saison idatsinzwe urukino na rumwe ariko kandi byaje kuba abigora kuri 2028 nuko turaza kuba tuvana mu gice cy'Uburundi twerekeze hanze y'igihugu muri English Premier League Arsenal icyatsinda igitsinda kimwe ku busa igitsindo cyitwa Eberechi Eze nazo kaje no kubagira kabazo k'imvune ariko kandi Arsenal je kuba isubira ku isonga rya Premier League turaza kuba duca muri FA Cup umugwa Manchester City waje kuba ushikana amaguru yose muri final aho bazoza kuba bahura n'umugwa Chelsea the Blues mbega nindazoza kwatakana n'igikombe ca FA Cup ariko kandi La Liga Santander FC Barcelona ibandanya ikora neza mu gihe Real Madrid byamaze kuba byumvikana neza yuko uno musi amahirwe yo gutwara La Liga Santander ariko aragabanuka cyane gose nuko turaza kwa turaba ndetse n'andi makuru ariko aravugwa hirya no hino ku isi ariko nibaza ko imbere ko dutangwa n'iganiro cyacu batonze tumira mate cyatuzana indendo y'amakuru yacu nk'umunywanyi w'ibanki BCB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCB yamana bishasha twabazana iwinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata nikeli ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko guhavura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikora amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCB utirura ruhishwa no gutonda umurongo guhavushikirwa warushe Ibanki BCB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCB nuko ni gano tugiye kwa duhera muri AB cyangwa Amsterdam Basketball League tuza kwa duhera na cyane ku rukino rwari rwitigakanywe igishika n'abantu benshi abantu isinzi kabisa ku kibuga cha Departement des Sports ni urukino rwariko ruhuza umuguru na ndetse n'umugwa wa DYNAMO BBC ni intsinzi y'Urunani ariko kandi wowe wari wishikiye ku kibuga ubona ko ibintu byifashe gute ambiance yemeze gute twavuze ku munsi wa gatanu tuvuga ati iyo saison itaratangura Febabu itarasohora calendrier iyo imaze gusohora calendrier ya saison kenshi basohora calendrier ya fazari uko nabonye mu mwaka uheze sinzi ko ariko bizoba bimeze n'ubu mu mwaka uheze bafashe ko
uko match zaheze zagiye bagize calendrier ya phase Ego. muri phase retour uvuga ngo ziriya zahereje nizo zaje kuba zitangura Rero mu bisanzwe baracuritse kwawe kuranduza nino musi hamwe byoza kwemeza uko tukoza kora muri phase retour duhereye kuri classico y'urunani na Dynamo ariko sinzi ko bizo bimeze uno musero uyo calendrier isohotse muri phase umuntu wese ikintu cyambere araba ni urunani na Dynamo bizokina ku itariki zingara bise kabisa twaje ko tubivuga ati abantu baza kura match ya Dynamo 90% canke dufate 80% abari yo match yonyene baraba muri sezo abari match yonyene baraba bazi ko le 25 avril n'urunani na Dynamo iyo tariki barayishira ahantu uvuga ngo izindi match ntabusanga bazi ugiye kuraba izindi match zazimaze imisi ziba usanga departement uzogumana n'amafoto kuri Facebook canke ahandi usanga muri tribune nta bantu babahari nta bantu benshi babahari muga kuri match y'urunani na Dynamo baba bazi ko ni match y'urunani na Dynamo hari abantu bari ubwa mbere kuri tele hari abantu baza nyine bivuga ati baje kuraba ni kwera hype yabaye mu media cyane ahandi rero nyaza ko ku munsi weje ku munsi w'Imana ko byari bimeze bana ko abantu bari benshi cyane baranyagiwe baragize iki uzi ko iyi match y'urunani na Dynamo iyi mvura yaguye yego no mu mwaka uheze yego muri phase match y'urunani na Dynamo ntiyaheze cyane gose ho ntibavuze ngo reka tuyindire turoza match ntiyaheze yarabaye premier mita nikakuru urunani rwari imbere inota rimwe sinwa ko ari urunani rwari imbere cyangwa yero urunani rwari inota rimwe gusa match ibihagaze mugejo ahantu amachance yabereye nuko match yatanguye kare match yatanguye 11 bivuga ngo hariho umwanya wo kwinva imvura yaragwa bakayirindira imvura ikagwa bakayirindira rero muri rusange naza ko habayemo amasenario yose nyuma twaje kuba tubona ugereranije match yasanzwe gutangura 11 batanguye nkasanga match yatanguye igira itangure nyene ni imvura ya mbere yaciye yego kuko imvura ya mbere yaguye match nyene yari igira itangure abakinnyi baje chauffement bamaze kuza bose muri tete hasigaye nka 1 minute kugira ngo match itangure bivuga ngo haraheze nka 30 minutes canke zirenga abakinnyi bagiye muri vestiaire baca baragaruka mu kibuga bagarutse naza ko haiza kandi hagati imvura nuvuga ngo yarabanga iminota 3 yo gukina canke 5 igaca isubira ikaba bakarindira ubwo finalement ya match yavuye ikinwa za 14 nibaza ko yabaye match ya mbere itevye ibaye umwanya munini muri ntiza hano muri ABL uno mwaka kuko match nibaza ko yeze Kenzere yamaze kurenga match ya kabiri ya New Star na Jimkana yaje kubitangura nibaza ko Sezere yari yamaze kurenga ko iminota mike urumva ko match yabaye umwanya munini amahigo yabaye nuko yabaye kare onzeri match iza kuba Kenzere imvura ikagwa nk'ibyo yagize naho nyine match nabwo yari guhera urumva ko abantu batomboye ko match yabaye akika rero muri rusange nibaza ko ikintu cyaje kuba kigira ikintu twokeza ku munsi weje ni uburengezi bwaje ko gukora akazi gakomeye cyane hageze igihe urumva burananirwa abantu byaje abantu bo kuri departement bakora biranga hari muri troisième sinzi ko hari troisième carte cyangwa quatrième carte imvura isuye kugwa ari Kenzere irenga abafana burani nibo baje gukoropa nibo batoye ibikoropesho baraza kwikoropera bonyene kugira ngo bavuga ati match ntirara dutegeza gukina dutegeza ku match bavuga ati match itegeza guhera nibo bari kubara kabisa ikibazo cy'ikibuga urumva ko ejo nibyo twaje kuba tubona kandi ko turakeneye ikibuga nubwo bitaragira nyaza ko ikibuga nubwo twokironka si ikintu ushobora mu mwaka umwe tubizi mu mwaka umwe twese ikintu tangwe no munsi ngeje kibigeje tuvuge ngo muri sezi kwikaza nusi ikibuga gisakaye nyaza ko ari ibintu ari imvura iracaduhonze kandi urumva ko ni programme ya championnat yacu kenshi usanga iri kwa mwamezi kwa kane hamo kwa kane ni gihe cy'imvura nyine ni rero muri rusange nyaza ko yari match Josh abantu bari barindiye kandi bari baje ari benshi neza ko yari match yari yaronse promotion nini bivuye kuri binabiriye twavuze bya bintu by'amakete ni byaje ko bitanga iyo ni promotion ya match numva ko abantu bari benshi twaje ko tubona ambiance tubona muri za playoffs zihejeje na Dynamo byari bitandukanye na match ya mbere na Dynamo ya partenariat numva ko muri rusange ambiance yari nziza yari match imeze neza nuko amanota 67 kuri 61 ni igiki urunani rwaje kwa rusumbya Dynamo muri no match bunaza ko icambere na mbere Dynamo yo kwishimira kwanza muri no match nuko bashobora Dynamo yo kwishimira yatsinze nuko yatsinzwe defense amanota make yego
hari igihe bagiye kwirotuva muri 3e karta 4e karta yego sino bagiye muri mita urunani ruri imbere amanota agera kuri 18 41 kuri 23 wala ko première karta Dynamo yaje ifise amanota 17 yego deuxième karta basinze amanota 6 yonyene atandatu gusa wala ko Dynamo yabaye perdi birabura barakubitwa ama contre attaque babona mugabe kangene ba defense neza ko harabaye ikibazo gikomeye cyane mu rwa Dynamo sinzi aho cabereye mugabo urunani ikintu ca mbere Dynamo kwishimira nuko defense yabaye ntowe baragerageje kuyikurayo muri 4e karta cyane kuri Dave amatrap atari nibaza ko 3 canke 4 muri karta imwe yaragerageje kugabanya difference yari hari sino iyo biza kubandanya ko vyakomera muri premier mita je navuga ati ahubwo bagira imana iyi mvura igwe bahere match ihagarare kuko baraza kwitwa difference ni muri 30 kuko barako bari babaye perdi bari nta kiba kimwe ko muri defense byari byase muri attaque nta attaque nimwe yabahayisi kuri bo wabona ko na pani basinze nta system iri ni ibintu by'inuze naza ko ikintu cyambere Dynamo kwishimira nuko difference yabaye barashoye gukorija muri 3e karta cyane muri 4e karta ikindi naco novuga ku muguru nani naza ko nani gwasumbije Dynamo ikintu kijanye na combativité twavuze mu bwana cyo kumunsi wa gatanu na ko bafise equipe iri jeune bano bakinya kira tubona ko bari determiner muri defense twavuze kuri Gibeli baragerageje kumubloka uko ashoboye no yagerageza na nyene kwerekana ko aracari umukinyi wabo nyene naza ko Gibeli yagize match nziza sinza abantu ngene babibona mu agene naza ko Gibeli yagize match nziza sinze 11 points ama assist ya indwi amahobo atandatu mba ko iyo si match mbi kuri Gibeli naza ko niwe yagerageza basi ku no muri premier mita ona ko niwe yagerageza kudugana impira yaragerageza gusohora hanze gusohora abantu mugabo ibikwirikira bikanga muri sangura nari barushije combativité barushije abana bakiri bato baje kwerekana ati ntimubandeye kudukonsidera ko turakinyo muri B no mutashaka gutera tete contre Dynamo contre abakinyi bakomeye hano muri AB muri rusange ni combativité niyo determination ku ruhande rw'umugwi wa urunani noko mu biganiro biheje twaje kwa tuvuga tuti uno munsi umugwa Dynamo niwo bisa nuko uri hejuru turavye match bariko barerekana muri misi niwo usa no kuri hejuru y'urunani mu migwi yose irikira kina AB muri nase turavuga tuti hariho ibintu dufatiye kuri match bariko barakina vyerekana yuko Dynamo iri hejuru kandi ni Dynamo no munsi irafise nka Etienne Tametongo uno munsi arashobora kudecida match à n'importe quel moment akavuga tuti reka turabe ko dushobora kugabanya iyo difference ariko kandi turagaruka ku runani turavuga tuti urunani ni imwe ma equipe twaje kwa tubona muri match ya partenariat na Amstel baje kuba berekana ko bafite defense imeze neza bashaka kubloka equipe adversaire ugasanga nibiko birakunda yuko baza ko bashikira panier Joroshe tubwo yuko defense ya urunani ariyo yaje kuba ifasha urunani kuza gutakana ino match nibaza ko clear match ya kumugurana y'aba defense kubera bashoboye kumetriza muri Dynamo equipe ya Dynamo umaze kumetriza Tametongo ukamubuza guscoring yamuatiye equipe ya Dynamo yose wifise kwa Tametongo n'umukinyi nibuka Boasi akiri yino tuvuga ngo akiri mu runani Boasi ashatse pani abayitsinze kandi twarayibona nivuga ngo Albert gender penetra ndatsinda yabatsinze kwa ruko nyine nibaza ko Tametongo ntashikira Boasi ntashikira impact Boasi yagize ku runani ariko ari munsi ya Boasi kandi si apana munsi cyane Tametongo n'umukinyi avuga ati ndakeneye paniye ukunuku atayitsinze umugirira ikosa ejo Tametongo muri deuxième karta barashoboye kumumetriza baramuhandanire arabura ikintu kimagira muri deuxième karta première karta bya bon yarakinye uko bigira muri deuxième karta biranga bimaze kwanka nivuga ngo Dynamo bashoboye kuyimetriza deuxième karta nyene urabona ko Gibeli bashoboye nawe nyine kumumetriza cyane hariho umupeta kinisha gauche umwana yitwa Van yinjiye urabona ko defense bakwagirana na Gasana cyane na Yves na Gilles cyane Gilles kwandi Gilles yinjiye yaciye ajya kuri Gibeli urabona ko muri uwo mwanya hari igihe Gibeli yabaye perdi umva Gibeli amaze kuba perdi muri Dynamo Tametongo akaba perdi muri Dynamo nibaza ko equipe ya Dynamo ubu maze kuyishira hasi Brand kava ko yarinjiye nibaza ko byaranse match yejo byaranse Gasongo match yejo byaranse Dave nawe nyene muri premier mita nawe nyine ariko aritora kuko ubona ko
nawe nyene vyasa n'ivyansi yaje kwitora muri 3e carte 4e carte naza ko muri clé ya mbere y'umugurunani kuri Victoire Edge ni defense yari defense iri solide surtout kuri Tameton surtout kuri Gibert nubwo umva muganje naho mugira ko defense imeze gute haragera igihe akiyo tuva muri match Tameton gashoboye kwiyo tuva muri 4e carte aratsinda yaratanze amasiste kuri Devi akinjira hama gasohora nubako yagerageje kuba menace urunani Tameton abananiye ubuzi ko Tameton si ejo yasinye amata 10 nuvuga ngo umukinyi abari ufise umukinyi muri equipe ugati a chaque match je ndespera 20 points minimum viance 15 aho biba viance naho nyene 15 abakinyi n'urunani sinaza ko yokina n'izindi equipe zizaremesha za Tigers zande Tameton ave muri match adafise 20 points naza ko bigoye cyane ariko umunsi w'ejo ke ya mbere y'umugurunani naza ko yabaye defense iri solide kuri Gibert kuri Tameton nuko mu mpera z'urukino haraje kuba haba akavuyo ni ibintu akenshi tuba twiteze muri basketball mu nkino zikomakomeye zitunga urukino rw'urunani na Dynamo ni urukino haba ku ruhande rw'abakinyi haba hari tension ikomeye cyane ariko kandi tension ikomeye cyane ku ruhande rw'abafana hoho ibirenze cyane ni kimwe mu bintu byaba byaraje kuba bifasha Dynamo gusubira kugaruka mu rukino cyane baraza bijya ahubwo byaje kwa match iheze byaje kwa match isa n'iheze naza ko hari 20 seconde ni 20 seconde match yabisa n'iheze bwe bijyanye n'ibintu bitegezwa ku ibintu bikunda kuba muri match naziye kubera buri ubushavuye hari gihe nka Clement wewe ko ni Clement yaje kwa bibi Clement yari ko akina match ariko afasha muri defense yako afasha gufata amahobo offensive defensive mugabo ikintu cyo kuscoringa byari byanse yako atsinda nibaza ko yatsinze amanota make ku munsi w'ejo mba aho nye biramujya mu mutwe ni umujeri ari Clement equipe ni umujeri akenewe nivyo ariko arafasha mu mahobo n'ibindi mugabo baramukeneye guscoringa cyane cyane muri rya periode muri 4e carte mu tayanyuma babakorondera kuduza score bakeneye ko uwo ari we wese nivyo gira amahobo tanga amasiste mugabo unatsinda ku mukinyi w'umupivo nka Clement abakeneye rero neza ko ni ibintu ni mu mutwe yari yashavuye byari byanse kwatsinda bari bamize ko defense iri solide cyane cyane ejo witwa Mama yakiye match nziza yagize defense nziza cyane muri zone y'umugurunani ari kumwe na Homis naza ko ari ni umujari impeccable no musi dufisa no muri Abel Homis ari impeccable nako asika kila match iri propre no muri dere nyine bwati urunani bafise umudere bafise umukinya ashobora kuvuga ati jewe ndi ngaha abandi bakinyi barogera kuri jewe baraza kuri jewe naza ko Homis n'umuride akomeye cyane haba muri defense haba muri attaque je kwagira double sinzi ko ari 14 points mugane bika ko yagize amahobo agera kuri 17 yego umva ko n'umukinyi agwa ibintu byinshi rero Clement yaje kubagira iyo ngorane ni mu mutwe byaraje kubona aratsinzwe cyambere Dynamo yatsinzwe icya kabiri ubona ko ntariko arakontribua cyane muri scoring mu gihe equipe keneye umuntu atsinda amanota kugira ngo baduze score rero ntigera niko sari nini nivyo ahari kuri contre attaque mugabo yavuga ati iyi panel ndayironse basi mugabo azada cyaramukubita agiye gupapura umupira cyaramukubita umva ko ni mu mutwe direct amacagiye acayaza kuyagisa ni byamaze kanga gato mugabo naje ko nkora ikiganiro na Clement cya mumenye ari ibiganiro bya mumenye yarambiye ko akiri mu myaka yiwe ya mbere imyaka gushika ku myaka inaza ko nka 15 10 n'inga yakina box yakina jedo kumba yakina box yakina karate ngako navuzati agomba yibukirize kamwe kake ako muri Dynamo no mukinyo nyene yashoye gushwana no mukinyo nyene yarasumiye azadi hama mu runani haraje ku interview nakinyagira kuri babiri bitwa Malik Naive n'abakinyaje kuba bentervera mu gunane bana ko abandi bari hari ariko ikintu aje kuba nkunda hari umukinyi muri hano muri Abel yose turese mu runani cyane muri hano muri Abel yose hari umukinyi witwa Aigle Noir naza ko niwe uwombaza ati mukinyi wa mbere ukunda muri Abel naza ko niwe mukinyi Aigle Noir ni umukinyi mwiza muri basket ni umukinyi naza ko mu Burundi kuri contre ele umukinyi wa mbere akwiye gufata ni umukinyi wavye match y'ejo runani umwanya munini uko niwe yadugana umupira afise taranini afise tarana afise arashaka kumenere arashaka kuba numwe mwiza agiye mureke ndamukunda n'igiki ndamukunda ko umukinyi mwiza ariko ndamukunda fair play neza ko niwe mukinyi wa mbere atanga fair play ubona ko kurusha abandi bose urabona ko abadversaire ko atiranse atsinze ahushije atanga fair play ubona ko kuri fair play naza ko no mukinyi wa mbere naza ko mu minsi tuzobona Febaburi ko atanga shimwe
ahandi barabigira bavuga ati agashimwe k'umukinyi yatanze fair play canke equipe yose bavuga ati equipe kuri fair play agashimwe kanaka ndaza ko Aigle Noir ari mu bakinyi nkunda cyane muri ABR kuri niveau doje yiwe nziza cyane kuri fair play ni kurundi rwego fair play ni kurundi rwego ariko yaje ku munsi w'ejo niwe yaje kubafata Clement kugira ariko aragira bariko barashikana ko oyi naje ko mbona arantu muri match iri kwirahera yagiye kugera yapu Gibere aramuhoma urabona ko yagiye aramuha fair play aramukora mu njyana ni ibintu bike byogira abakinyi b'urunani bariko bakina Dinamo turetse no kuri Dinamo n'izindi match zose Aigle Noir kuva kiri muremesha ni big up sign nuko ni match rero y'urunani na Dinamo nova ko ibi ni bimwe mu byaje kwa biranga match nkamwe twaza kuba tubona nta mpinduka zibaye muri Dinamo cyangwa mu runani muri phase retour ariko kandi tukaza kuba tubona bigenze nko mwaka weze bagaswe yahereje akaba itangura muri phase retour urana ko hari ikintu coza kuba gikosorwa ku ruhande rwa Joyce Ndumutima ni ikivuga ngo baze kuba bagiye revenge kuri Boje naza ko ego nivyo arafise responsibility nk'umucoach niwe amena abahungu biwe cyangwa abasore cyangwa n'abagabo n'abakinga twita abahungu biwe naza ko responsibility niwe afise responsibility ya mbere niwe mucoach n'abagiranye mugabo ku munsi w'ejo novuga ngo hajya match nivyo hariho ama instruction mu coach hari ama system doje mu coach ashira en place mugabo hariho ama individuality agufasha gutsinda match ku munsi w'ejo harabuze ama individuality twari tumenyeye mu Dinamo ku munsi w'ejo twari tuzi ko Kavakure Brian ashobora ntashobora gutira 3 points zitatu zine ataratsinda ntuze ntashobora kugira abure penetration n'imiburi akina 5 minutes abure 2 points muga ejo byaje kwa biko twaje ko tubona Ndikumana bambe jambo rangira gaso vyaje kuba vya ngo ejo ku munsi w'ejo turashaka kuvuga ko ama individualité vyaranse complètement turetse Gibere turetse Tameton turetse Dev abandi bantu bose ama individualité vyaranse complètement nibaza ko ikintu cyambere cyo kwameliora ni ku mukinyi umwe wese muri rusange umwe wese nico cyambere umucoach n'ibyo afise ibyo ashobora gukora mugabo umukinyi nawe nyene individualité ziba zikenewe muri match wowe nyine avuga ati uno munsi wafashe defense ome Tereos ndamenye ingene ni detasha ku adversaire wanje menye ingene ngiye naza ko ama individualité nico kintu cyambere cyo kwameliora cyo gushira mu ntuze cyo kwiraba bakikosa ati ibi sinabigize nari kubigira hama bakespera kwa funa nibaza ko twabiye difference n'ibyo ku munsi w'ejo ni bari hejuru mu departement nka yose ya muri match kuva match gitanga uciye mugabo suvuga ngo Dinamo ntiyose ndabira suvuga ngo Dinamo nta niveau na nifise nibaza ko irayifise mugabo hari ibintu byinshi byabuze ku munsi w'ejo ajustement technique twaje ko tubona barahinduye muri deuxième quart bakinjira bagasohora bagashuta nibyo twabonye muri première mi-temps mugabo côté individuel nibaza ko niho hantu hambere ko ameliora umukinyi wenyine akaje muri tavuga ati je ndashobora kugira igihe badufashije defend ndashobora je wenyine gufata responsibility nka debloka situation nuko rero nibaza ko ni match y'urunani na Dinamo umuntu ari wese aba yiteze kuza kwa araba resultat iza kwa ivamo siyo yonyine match ko iraba muri inondwi ariko kandi no musi tumaze kuba tubona classement uvuye ko hari match itarakinwa n'ivyo ariko nibaza ko nta kintu kinini izoza kuhindura si tunacane muri Big Four umugwa Kerne ni umwe mu gutwaje kwa tuvuga ko kuva mu ntango za saison uno musi wamaze gufata ikibanza ca gatatu urabona neza yuko Kerne idashobora kujugumizwa n'indi migwi muri phase retour ishobora gumana n'ikibanza ca gatatu Kerne nibaza ko ikibanza ca gatatu ni twavuze ngo tuzoraba ingera ama equipe azokwiranforsa muri phase ingera ama equipe azokwiranforsa n'ibindi ariko nibaza ko Kerne irafise longueur d'avance kwere kwa naje kwamba mugano biheze yuko amakuru amwe aravuga ko bashoje kuba basinyisha witwa Cedric Sang yazo mu gwaremesha kuva mu gihugu ca Cameroon nibaza ko hamwe byo bari byoza ko officiel akaza kuba sinya mu mugwa Kerne naje kwa mbona umukinyi PDD arashaka kuza gukinira uno mugwa Kerne amuzi ko rimwe bakinyi bakomeye bari muri Vibere mwaka kwezi mwaka ntarakina match nimba ariko amakuru aravuga ko ashobora gukinira mu mugwa Kerne hamwe boza kugira izira force zibiti izira force zibiri bakazana Cedric Sang bakazana na PDD si ukuvuga ngo ikibanza cya gatatu
Barashobora. Hamwe Dynamo yoguma uko imeze ntiranforce kandi naza ko biri probable cyane. Uno musega bo turavuga ivyo kwanforce mugabo est-ce que hari abakinyi bari disponible kuri marché no musi woronka fasima hano mu Burundi bakomeye bashika bagira impact muri equipe sibaza ko bahari. Uno musi urunani rukaguma kuri kandi birashobora ko baguma kuri Kerne muri retour ntizobura umugume itsinda hagati na Dynamo. Ivyo izira force bakazana PDD bakazana Cedric Sangi Kerne ntizobura umugume itsinda hagati na Dynamo muri phase ya 2. Ikibanza cya gatatu naza ko c'est presque garanti. Naza ko uno musi uko bimeze izindi equipe zashaka kurondera hano mu kibanza cya kane kugwana kugira ngo URUNANI Tigers niremesha muri izindi zikeneye. Muga Kerne ikibanza cya gatatu nibaza ko biri presque officiel. Nuko ubundi mugwi navuye ko tutaje kwa tuvuga ko kenshi gashobotse baragize hamwe amenga byawugoye cyane yari umugwi wa Tigers no musi Tigers bije kuba barangiza navuga Fazare bari mu kibanza cya kane ni kibanza bamerita ni kibanza navuga ko ariho kandi bishobora guhinduka bivanye no kubintu mugwizo bayubatse muri Fazare 2 ariko abona ko ni Tigers je kwikora ibishoka byose iraguma muri Big 4 kubwa biramerita Big 4 uravyo kuneye cyo kwitwa Tigers yamerita Big 4 kubera Tigers ari giye kwashira match defeat zine zikurikirana harimo zibiri zumvikana harimo zibiri z'URUNANI na Dynamo yego harimo New Star na Kerne yego Kerne bon turavuga ico gihe bavuga ati Kerne ndashaka kubiri kumwe na Tigers mugabo ofera yamezi Kerne agira duprova ko umugose utsinze biba biri logique yego biba logique rero umusaza ko Tigers yacitomba inyuma y'izo nkino zine yakikurikiza izindi nkino zisa n'izoroshe turetse remesha nyine yaumengo niyo isa n'ikomeye rero en plus y'ivyo Kerne yari renforcé par rapport ya yingene batanguye sezo baje bazana umukoci mushasha Tigers baje ko bazana umukoci mushasha no Dumbo naza ko nimwe mu bakoci beze dufite muri ABL naje ko mpagaraye n'abakunzi b'umugwa Dynamo ku munsi w'ejo avuga ati sha nabona natwe twari dukeneye Dumbo ko yoza mu mugwa Dynamo numva ko batangiye kuvuga ko barabona ko umukoci mwiza Tigers yagize affaire nziza kuzana Dumbo n'umukoci mwiza cyane umugwa Tigers yashoye kuro uno musaza wafite indi avantage n'abavuga uno musi FIBA bizoremera kugira abatranje batatu muri effectif muri phase 2 ikibazo cy'abatranje bari bagifise ko uno musi coach yabakontre gushira abatranje babiri bonyene kuri list akareka abandi babiri bakaguma bicanye umva bafite abatranje bane uno musi ni batatu petete batatu bari kuri match nubwo babiri gusa mu kibuga ntaco muga ubundi ari hajya ashaka kwinjira atume neza ko iyo ni avantage yindi mu gwa Tigers office mbona ko ari uri favori mu kibanza cya kane muri AB ariko remesha turazi ko irakunda kurokita irasabana iri kwiyigisha umwanya bashaka kwevura wagira iki mugabo iri favori uri mu gwa Tigers mu kibanza cya kane kandi baza ko birashoboka kweza iri mu kibanza cya kane nuko rero hari match novuga ko yindi novuga yaje kuba izoza kwa ikino umenga kuyigenekezo rya mbere Rusama hagati y'umugwa Rezipo ndetse n'umugwa Remesha tuza kwa twigaruka ko navuga mu biganiro bikurikira nuko niyo makore karavuga navuga muri basketball muri ABL mbere ko tuva hano mu cyacu Burundi reka gato muri ABL nana kibagiye haraho bavuga ngo basketball ya 3x2 bariko baragira hazoba championnat sinzi ko ari Coupe d'Afrique Burundi buzoserukirwa Burundi buzoserukirwa rero musaba ko baragira bazogira novuga ngo ni sous forme ya selection hazoba championnat y'imigwi hano mu Burundi bariko baravuga ku munsi w'ejo ko botanga abakinyi bayiserukira muri 3x3 kugira ngo bazokine mini tournoi biraza ko ari bwenekerezo bya 8 y'ukwezi kwa gatanu kugira ngo bagiremwo bakuremwo abakinyi bazoserukira u Burundi muri iyo championnat sinzi ko ari Coupe d'Afrique naza ko ari Coupe d'Afrique rero numva ko ni intambwe tango gusokerwa guserukirwa muri Coupe d'Afrique kandi Burundi naza ko buri mu bibanza vyiza cyane cyane muri basketball 3x3 ntiramara igihe kinini itangwe mugabo aho bigeze naza ko ni equipe iseruka ni igihugu kiri hagufi ku mugabane wa Afrika numva ko no musimba tonka amahirwe yo kwitabira muri Coupe d'Afrique n'ahandi azori ntagize intambwe ikomeye cyane nuko reka duce muri football naho imbere ko tuva hano mu cyacu Burundi yari imbigira ya 29 muri Primus League Burundi hari urukino rwa gwitezwe n'abantu benshi cyane na cyane ko rwarimo ibintu byinshi cyane umugwa Aigle Noir ariko urakina n'umugwa Vision Football Club biza kwa birangira Vision ihagaritse biza ati stop reka ntiwigire Arsenal mu gicu bwongereza tugutsinde basina match myonyene jaje kwa birangira
Aigle Noir itsinzwe basi ni match nimwe muri Premier League Burundi yose. Ya ni Aigle Noir mbo uravye na match batsinzwe match barushwa. Hari umuntu agutsinda avuga ati sha naha nzinze yandishije. Ubundi agutsinda avuga ati biramuguyeko. Hari match yabaye muri La Liga Santander mu ndwi heze. Muri iyi ndwi duhejeje hari ku munsi wa gatatu cyangwa ku wa kabiri sinibuka. Hagati y'umugwi wa Getafe n'umugwi wa Real Sociedad. Getafe yaratsinze Real Sociedad. Ikintu gitangaye Getafe yatsinze match yose tigeze igira tiri kadri. Okay. Nuvuga igitsindo Getafe yatsinze. Sinzi ko Real Sociedad yinjije cyangwa bateye penalty. Mugabo match yose yaheze nta tiri kadri nimwe. Kuri Getafe yabaye rokoro kuri Nuze. Equipe irasinze mugabo ihejeje batagize tiri kadri. Umva nkaho onye Real Sociedad on goal cyangwa penalty. Ya, umva ko nkaho onye Real Sociedad avuga ati sha badutsinze mugabo nta Nuze. Ngo kuri kote Aigle Noir yatsinzwe irushwa. Baje kwa batsinda ibitsindo biri kuri kimwe yuko ko n'umupira vije ariko irakina ari umupira uri ku rwego rwo hejuru. Aigle Noir ni defeat bagize ngira ko sivyo bari bashaka avuga ati reka twinjire mu mateka ya football hano mu Burundi duheze champion tudatsinzwe na rimwe ariko ntiyaje kwa bikunda. Ikintu cyaje kwa kibabaza nivuga ngo inyuma y'urukino Reverend Ndikuri yaje ko yandika ku rubuga rwiwe avuga ati nta kundi muratsinzwe ariko abakinyi bahomvye imiliyoni 50 yari yaje kuba bemerera Fondation Parks cyangwa Aigle Noir bari babemereye 50 million mu gihe boheza sezo badatsinzwe match nimwe. Yavuze ati nta kundi muratakaje miliyoni 50 zizoca zifasha mu kubaka centre technique mu ntara ya Makamba mu ntara ya Burunga muri commune Makamba iruhande ya Nkurunziza Peace Park Complex. Umva ko namahera atagiye ko bakinye ko agiye gukora ikindi bikorwa muri Aigle Noir. Ariko ndi yaciye avuga ati ntibirahera niyo mwaza Vital kabakuramo mutwaye coupe du president Vital ibakuye kuba match kuri kibazo kari mu gwa Vital coupe du president hamwe Vital bakuramo ntimutware coupe du president muzo muhomvye hagati miliyoni 40 na 50. Nimba kubi misini ni ikintu cy'amafaranga gusa giye cyakora muri prime ziri kabisa. Rero ko Aigle Noir nta kintu afite cyo gutakaza uvuga ati ntacyo turamvizo 50 n'umisi numva ko iyo baza gutsinda vizyo urukino rwa nyuma rwo rwagorosha zasumwe rwa Garage Express imuhira plus Makamba n'umisi bagatwaza 50 bakaza gutwara coupe du president bakaronka izindi 50 zaba zibaye miliyoni jana. Nimba ko izo prime ni zirempe kabwe mu Aigle Noir cyane gose. Rero naza ko inkuru naho nyene Aigle Noir yaje kubitakaza izo 50 ubundi bwo gutsindwa nta impact bizahugira kuri Aigle Noir. Ni vizyo ibandanye confirma ko ikeneye guheza muri top 4 muri rusange ni miliyoni 50 zarazihombe ariko baracatse izindi 50 zibitsa ahantu zo gukinira kugira ngo babandanye yagiye. Aigle Noir itsinzwe match igira kabiri hano mu Burundi no mwaka batsinzwe na RHB muri Champions League batsinzwe na Vision kandi zose bazisimbiwe kuri Stade Ntwari. Yes, nuko niyo makuru navuga reka ravuga no mu cyacu Burundi yatumye amateka gato ce tuja no ku mugabane wa Burayi. Nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye. Ibanki BCAB yamana bishasha. Twabazana ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga. Mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute? Nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata nikeli. Ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki? Ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko ngo havubura n'abagizi ba nabi bakayakwiba. Ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikora amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warusha. Ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose. Shika mu iterambere na BCAB. Kundwi igira ya 35 muri English Premier League hariko harakinwa match hagati y'umugwa Arsenal ndetse na Newcastle United byaje ko birangira igitsindo kimwe kubusa kurande rwa Arsenal. Abakunzi ba Arsenal baragarukana umwizero. Arsenal asubira kugaruka kandi mu kibanza ca mbere isumbya amanota agira kuri 3 umugwa Manchester City burya kandi naga pressure kandi babase kubashirako ko iyo banganya nibaza ko Manchester City bariko bayiha akazi gato imugo no munsi base gutsinda nibaza ko nivyo ntibirahera mugabo kameme byase kwadugiza icizere baje kwasinda igitsindo kimwe kubusa none ko muri Arsenal ibintu by'ibitsinda menga sikirenga kabisa nuwaje kwa gitsinda caza kubasohoka yagize ikibazo
turetse ko ariwe yanagitsinze naza ko uno munsi mu bakinyi bari enforme muri Arsenal muri no fin de saison Ebericheze naza ko ari mu bambere ni gutsinda kimwe Newcastle United nivyo ibitsindo birakenewe mugabo sima ko bironke imisi yose naza ko aho ikintu cyane novuga ngo guheza match Newcastle itagutsinze igitsinda tuzi ko niwe mu equipe mu mamera attack muri English Premier League niwe mu equipe yataka cyane kandi yanagora Arsenal inagora na Arsenal kandi en plus ni equipe turiko turavuga ko uno musi kwiragwana ive muri biriya bibanza iri mu kibanza cya 14 yaje gukina no kino iri mu kibanza cya 14 numva ko ntabwo ihagaze neza kuri classement rero ndaza ko ni team nziza cyane kuri Arsenal kuri Emirates Stadium naje ko bagira uno musi Man City irazi ko ifisa akazi gakomeye naje ko amara ku munsi wa gatandatu Pep Guardiola ariko aragenda Wembley Stadium abafana ba Arsenal bakamubwira ati reka Arteta n'abatwara ibikombe babitwaye bikwiye reka ati warisha ubuzima bwanje warisha ubuzima bwanje mundakwanga kabisa ndakwanga warisha ubuzima bwanje reka Arteta n'abatwara ibikombe numva ko ino muzijya ni pressure ikomeye Arsenal irashobora gutsinda urukino izoza gukina iri imbere Man City ifite urukino rutoroshe naza ko mu migwi igorana muri English Premier League ni umugwi Everton ikunda kugorana ko ni umwe mu migwi izibira cyane ni mu migwi izibira cyane no munsi rero naza ko Arsenal yagize avantage nziza yatsinze match komeye hajaje ndakubwica kuri ko amahirwe Arsenal nabaha bari 50-50 mu Rwanda kwa United ko nari nzi ni kwa United niveau ya ibahagaze neza mugabo contre mu gukomeye barazi ngene bashaka guhagarara muri rusange ni deal nza ko Arsenal byerekana ko coupe ntiraza kubihera ariko ari kiraje ko mbona imbere hari n'imbere ya match yuko match ni kwa United ari mu kinyo Arsenal ko William Saliba sinzi ko bamwivye page yiwe ya Facebook sinzi ko hari undi muntu amupostira kuri page ya Facebook match itaranatangura yaze yanditse ngo bye bye Manchester City kuri page ya Facebook niyo nyene sinaza ko ariwe ni page ya Facebook mu minota nibaza ko je nayo bayipublication maze nk'isaha imwe n'ibintu zero hariko ama like 122 nibaza ko bajya abaraba ni fan page nibaza ko nandi bantu match yapfuye guhera gusa yaze yasuye kwandika where are you Erling Haaland nasema si kabisa naza ko uno musano bigeze nta mukinyi wa Arsenal ashobora kuvuga amajambo nkayo nibaza ko bitoshoboka no muri media nibaza ko atamuntu ashobora kuvuga ibintu nk'ibyo Arsenal cyo bikoze yakoze nziza ariko akazi ka cyahari kuri Manchester City twabonye bakiye ko bakina FA Cup bayitsinze bigoranye kabisa batsinze bigoranye kuri Southampton nako nabo nyine hari igihe bigoranye birerekana ko nta superiority ihari no muri Manchester City kandi no kosa ihari ni kurso titre iri imiguri kugenda iri parallel reka tubandanye mbere wanashima muri FA Cup mugwa wa Manchester City riko rakina na Southampton baje kubatsinda byagoranye mu minota 79 ku rundi ruhande Chelsea kirakina na Leeds United ni FA Cup igiye kuba iba hagati ya Manchester City ndetse na Chelsea the Blues Chelsea turavye ko byifashe muri Premier League kabisa biracumbagira cyane kweli uno munsi mugabo bararonse chance yo gushika muri finale ya FA Cup urabona ko bashobora kuza guhagarika umugwa Manchester City bakaronka agakombe muri no FA Cup cange ni Manchester City ishobora gutwara treble uno mwaka buraza ko Manchester irafise amahirwe yo gutwara treble muri domestic triple domestic yo muri Angleterre mugabo biragoye naza ko Chelsea ntiyigeze rera Man City muri finale mu mafinale ni cyane bigoye ubuze Chelsea aje kuba ihindura umenyereza naza ko bari muri dynamique nshasha uno umenyereza wabo nibuka match ya mbere aje kumenyereza kuko sijya mbere afashe Inter yego yaraje kuba afata Inter na match Man City bakinye muri champion Fazari banganya kimwe ku kindi niwe yari umenyereza mukuru wa Chelsea Mark Farland Chelsea aje kubindana na Man City yego uno musi azwari muri finale bashaka bavuga ati dikaze dufite ama resultat mabi twatumaze iminsi tugiye en plus ni finale zoza kuba ryari izoza kuba kugenekerezo rya 16 le 16 mai ico gihe mu ndwi hirya Man City ifise imatch ya Premier League iri muri yo course au titre iri kwirirukanga na Arsenal umva nivyo yabikimeze ukubakira parallel naza ko hari akantu Man City ishaka kuvuga ati reka tubike iyi match ya Chelsea tuze kugwana muri English Premier League yo amahirwe kuri Chelsea na Man City muri finale ya FA Cup bose bafite amahirwe niwe ko mu mwaka weze ko tubona Man City iza muri finale ya FA Cup baje ko batsindiwe mu gwa Crystal Palace nuko hari ikintu boss nitwagaya Man City buri mwaka ni uyu mwaka naza ko ni equipe yahindutse mugabo contre Chelsea en plus muri finale tari ko tubona Chelsea muri finale kwikina na Paris Saint-Germain
Ubona ko iba ari Chelsea nshasha. ihindura isura Iba ari Chelsea nshasha. Rero amahirwe arahari kuri Chelsea, amahirwe arahari kuri Manchester City. nuko tuve mu gihugu cy'Ubwongereza, tuve muri FA Cup, tuve muri Premier League, tuje muri La Liga Santander. La Liga Santander, Real Madrid ninaza ko ibice nka 90 bikwegereza 90 byo kuba trophyless muri no season. Barca anako nayo irikikora akazi keza kabisa muri La Liga Santander. Tuvuye ko Real Madrid yamaze kuvuga bye muri niyaza ko La Liga Santander. Nawe nyine no sinaza ko ashaka kuba barategura season ikuriki. Bavuga ati mbega season ikuriki izoneze gute, season ikuriki izobiru. Ubona ko baje ko banganya igisindo kimwe kindi. Yego. Haje equipe yubara ko iratakaza ikomeye. Mugo bari kwakina na equipe ikomeye buri. Ni equipe ikomeye mugabo muri urya mwanya nta byo kuvuga ngo rokana equipe ikomeye. Kuko uri kugwana n'indi equipe ni minsi yanyu yo gutwara igikombe. Ubona ko baje ko batakaza ku batwa 95 nini. Yes. Niba ntibeshye. Baje ko bagomba ko kuri 95. Nabo bari batsinze hakirika muri 10 n'ingahe. Nibaza ko bijye birerekana ko equipe n'umuperda muri ico gihe. Yego. N'umuperda uko equipe ndibuka mu mwaka kweze Man City cyagi hari meze nabi. Yego. Yashobora gutsinda ugasanga yatsinze kimwe ku busa canke bibiri kuri kimwe. Baza kwigomba ku matama 93. Aha muri ico gihe ucubona ko ibintu bihagaze nabi kabisa. Ibintu bihagaze nabi, bimeze nabi. Baza ko ya Madrid no munsi wavuze 99% Barcelona yamaze gutwara Liga Santander. Uno sindabikerekanya ko bazoza ko bakina ino El Clasico. Barcelona amaze kuba confirmé champion wa Liga. Nuko rero ni Barcelona ko yaje kwikora akazi keza muri ino weekend mu gihe Real Madrid yo byari ko biranka bari kwekina n'umugwi wa Real Betis. Nuko ni natwe cyo turangiza no vuga iganiro cyo kuri uno munsi la Chris ndagushimira. Ndagushimira. Reka nshimire mwebwe mwese mwari kumara dukurikirana, twipfurize kumererwa neza mu banyu ndetse no mu byanyu.